rya Mwana n'irya Mutima Mweranda nimuhorane umukama. Bavukanye umuryango w'Imana ndabahaye bwake mwese. Uyu ni umunsi w'Imana wa 16 wo mu mwaka. Umukama aduhamagarira kuba abungereza, kuba abanywanisha, kuba nka Kristo we yanywanishije bya bihugu bibiri, maze abahora ari ibice bibiri bakaba umuce umwe, umubiri umwe wa Kristo Yesu. Yesu yitegereje abantu baraheze bamutera imbabazi kuko bari bameze nk'intama zitagira umwungere. Kuri abo bose tutaba abungere beza, kuri abo bose tuba abanyamacakubiri, duce bugufi dusabe ikigongwe iyo Mana, maze kumwe n'abashomishate bahereza amashikanwa yo kurya kuno kwezi kw'indwi, hamwe n'abakorezi baramukanye isabukuru yabo, tubone guhereza ino mwuka dufise umutima ugororotse. Ndirega ku Mana mushobora byose, Imana mushobora byose nitugirire ikigongwe, maze nyamara kutegura ibicumuro byacu biduhe ubuzima budahera. Oh
girira imbabazi abasavyi bawe Mukama, weza ubongereza ingabirano z'inema zawe, niho rero bazokuzura ukwemera ukwizigira n'urukundo, kugira ngo bame bazigama amabwirizwa yawe badategezuka. Tubigusabishije Yezu Kristo umwana wawe n'Umukama wacu, we Mana musangi ubuzima n'ingoma, hamwe na Mutima Mweranda ubona mu myaka yose. Tuje gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Ngiri ryavumerewe n'Umukama. Baragatoye abungere barya intama zo mu cyanya cyanjye, zigahona kandi bakazishwiragiza. Nicyo gituma jewe Umukama Imana ya Isirayeli ngiye abo nashinze kuragira igihugu cyanjye. Intama zanje mwaraziretse zirashwiragira, zirazimira, nimwazitayeho. Jewe ngiye kubashinga ijisho kubera akabi mwakoze. Hanyuma nzoshwaburira hamwe intama zanje zasigaye, ndazikure mu bihugu byose aho nazirukaniye. Nzozisubiza mu bwatsi bwazo, zirondoke zigwire. Nzozironderera abungere baziragira mubwira, ntizizoba zikigira ubwoba canke ngo zihagarike umutima, kandi ntihazotakara n'imwe muri zo. Ni jewe Umukama mbivuze. Mu minsi izoza nzotuma Dawudi kunaga akabuto k'ubutungane, azoganza nk'umwami w'ukuri kandi w'incabwenge, azotwaza igihugu ingingo n'ubutungane. Ku ngoma yiwe Abayahudi bazoba bakize, Abanyisirayeli bibere mu mahoro. Mbere ngiri zina bazomutazira, Umukama niwe butungane bwacu. Iri ni ijambo ry'Imana.
neza abansi banje babona, unyakira n'igishika ukubeshereza umutwe wanje amavuta, igikombe canje kiguma kibogaboga. Egome ubuhirwe n'ubuntu bizomerekeza imisi yose y'ubuzima bwanje, nzokwibera mu ngoro y'Umukama imisi yose y'ukubaho kwanje. Umukobwa niwe mubiri wanje, ntazonongera. Umukobwa niwe mubiri wanje, ntazonongera. Ibyo dusoma mu ibaruwa ubutumwa Pawulo yandikiye Abanyefezi. Inshuti zanje, kera mwari kure y'Imana y'isezerano, none mwabaye hafi kubera amaraso ya Kristo. Koko Kristo niwe mahoro yacu, kuko ariwe yahinduye bya bihugu bibiri Isirayeli n'Urupagani bigacika kimwe. Umubiri wiwe wabambwe yarasikiye rwa ruhome rw'abitanya ariko rwamo, arahanagura imiziro n'amabwirizwa ya Musa. Nuko yashaka kubakoranya bose ngo abazanire amahoro, areme muri we umuntu umwe mushasha. Bombi yashaka kubuzuriza n'Imana mu kubakoraniriza mu mubiri umwe. Ivyo yabishoboye mu gupfa ku musaraba, niho yiciye urwango mu mubiri wiwe. Yaraje rero kubarangira inkuru nziza y'amahoro, mwebwe mwari kure n'abari hafi. Duciye kuri we, twese niho tuzoronka inzira idushikana kwa Data muri mutima umwe. Iri ni ijambo ry'Imana. Umunsi umwe abatumwa bateraniye iruhande ya Yesu, bamwiganira ibyo bari bagize byose n'ibyo bari bigishije byose. Arababwira ati, nimuze ahiherereye mu ruhuke gatoyi. Nkako abashika n'abagenda bari igihugu, nta n'akanya kaboneka ko gufungura. Bagenda rero mu bwato barora mu gahinga hiherereye. Ariko abantu barababona bagenda, benshi rero barahwihwisha iyo baroye. Barahava bava mu bisagara byose, birukayo n'amaguru barabatanga. Ngo buruka amato
Yesu aca abona igihugu c'abantu bimutera imbabazi kuko bari nk'intama zitagira umwungere, acaja mu byo kubigisha igihe kitari gito. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bari bameze nk'intama zitagira umwungere. Bavukanye umuryango w'Imana kuri uno munsi w'Imana wa 16 wo mu mwaka, umukama adutumiriye kuba abungere beza igihugu ciwe, umwe wese ku rugero rwiwe. Uyu Yeremiya twumvise mu gisoma ca mbere ariko arashikiriza ubutumwa adoma urutoke ku bungere b'ubusho bw'umukama. Ni mwene Helkiyasi, akaba yari umusaserdoti y'Abanatote mu muryango wa Benyamini. Benyamini murazi yuko ari umwe muri ba bahungu 12 ba Yakobo. Ubutumwa bwiwe butangura ku ngoma y'umwami Yoziyasi, bukabandanya ku ngoma ya Yoakimu umuhungu wa Yoziyasi, bugaheza bukarangira ku ngoma ya Sedesiyasi igihe bajanwa bunyago i Babiloni. Yeremiya akora ubutumwa, abakuru bari bajyana ibyicaro, abasaserdoti bakaba abo kunezereza ubutegetsi. Indwano n'inzara byari byashegeshe igihugu, ariko abashinzwe intwaro bakabibona nk'ibisanzwe. Niho umukama yaheza agatora Yeremiya ngo aje guhanura, amuha ubutumwa bwo kurandura, gusitura, gutikiza, gusenyura, kubaka, hanyuma bateragire. Yeremiya araheza mu rutoke kuwe gito bwa Isirayeli yahumanije igihugu. Abungere bakaberaniza Imana, abahanuzi bakigisha ku izina ry'igwamana bahari. Mushobora kutisomera muri Yeremiya ariko barishaka b'umurongo 8. Abo bungere bari baramaze gucika ibyuju, ntibari bakirondera umukama, baviramwo utaroranirwa, maze ibitungwa byabo byose bigashwiragira. Nanone igiti gishashaye kwama cubaha imitsi. Abo bungere wamengo banyoye utagosoye umugani w'abaraho. Ibaze namwe hakuragira ubusho bashinzwe, nibo biragira ubwabo, bakarya ibinure by'ibitungwa, bakambara impuzu z'ubwoya bwabyo. Mushobora kwisomera Yeremiya 34. Hejuru y'ibyo ntibitayeho izo baragiye, ntibakomeje igoyagoya, ntibavuye igwaye, ntibatenze yari yavunitse, ntibagaruye yari igiye kuzimira, ntibarondeye yatakaye. Umukurambere ati nyamwongere kiri mu kindi ati muri impunzi ubupfu, bahavuye bazitwaza umukazo n'agahato, biraheza biza isonga isire, zirashiragira, zicika, ziribwa n'ibikoko. Niyo twumvise uno munsi umukama asemerera ko ibyo byose biba abibona, kandi agiye kwitorera abandi bungere. Abo bungere bari basanzwe bagira ibyo baragatonya, kuko bari inama z'umukama zigahona hakuzegeranya, akaba ari bo bazishiraniza. Azoreza asubirize abo bungere gito, maze intama ziwe azihe abaziragirana ubwira,
ntizibe zihagarika umutima cyangwa ngo zigire ubwoba, nta n'imwe izosubira gutakara. Mbega ijambo ryiza! Umukama w'umwungere w'intama ntibazokwibugabugira intama ziwe, azitwararike, azikure mu bibanza byose zashiragiriyemo ku munsi w'igicu c'umwijima n'igipfungu cinshi. Azoheza azitorokanye, azizane ku butaka bwazo, aheze aziragire ku misozi iri ku bwatsi uremvye. Uzoba yamutse muri ya Dawudi niwe azoheza akaba umwungere w'intahava w'igihugu c'Imana, aganze atwaze igihugu ingingo no gutunganya, abantu bibereye mu mahoro. Niwe twumvise ino zaburi ihayagiza ati Umukama niwe mwungere wanje, abaragiye ntaco bakena, abaronse ibyiza byose, kuko n'ibi byiza byose bikomokaho. No mu mahindagu y'isi no mu byo ducamo byose nta bwoba twoheza ngo tugire, abaragiye nta bwoba bagira, kuko inyobozo yiwe irahumuriza. Uwo mwungere mwiza ni Kristo Yesu ubwiwe. Niwe twumvise muri ino nkuru nziza yakiriye abatumwa biwe bavuye kwigisha. Murazi ko kwa Mungu heze yabarungitse babiri. Igisoma cyahejeje kivuga ingene bagiye bakigisha. Araheza abahamagarira kuja ahiherereye ngo baruhuke, kuko arazi neza ko ubutumwa bucokesha kandi ko bakeneye gusubira itoto. Mwebwe muribuka kuruhuka, muribuka kuruhuka. Nta birirwa barehera hanyuma bataha bagashika bagwa nk'igiti ciyahuye ntibibuke n'agasabisho. Erega turakeneye kuva mu byo twarimo tukaja hiherereye kumwe na Yesu, kugira ngo tumuyagire uko umunsi wagenze, tumuyagire n'ibyatugoye, maze tumusabe ingoga n'impanuro zo kubandanya turangura icyo ashaka. Ngo abantu bakibabona bagenda baraheza bahwihwisha iyo baroye, baca batangaye. Hari abantu nyene bazi gucengetera. Dutangarire urukundo rwa Yesu, ajanye abiwe kuruhuka, ariko abonye abarushe gusumba baraheza gutera imbabazi, kuko ngo bari bameze nk'intama zitagira umwungere. Araheza aja mu byo kubigisha igihe kitari gito. Abatanguye gusinzira mwihangane ngo bameze. Mbega wewe iyo wapanze ibyawe uremera gahunda zawe zigahinduka kugira ngo uwundi ahamirire amate, nawe musanga muvuga muti jewe iyo ndoye naha sinshobora no guhindura inzira. Uremera uburuhe kugira ngo uwundi aruhuke na gatoya. Yesu aratandukanye n'abandi bungere, cyane cyane bamwe bakitaho bashinzwe. Wewe yihebera abandi ngo bagire amahoro. Mbega bavukanye turababungere beza, abagabo n'abagore murababungere beza mu iwanyu, abafise ubutegetsi ku rwego urwo ari rwo rwose. Murategerera ko ari ubutumwa atari gusemagura amasoro, mubwirizwa kwitangira ababashize imbere. Ntawe mwifashisha abo mushinzwe kugira ngo mushikire inyungu zanyu. Uno munsi Yesu aratewe imbabazi n'igihugu kiruhishijwe kugenda n'amaguru no gutondera ibitoro bitari buboneke. Uno munsi Yesu aratewe imbabazi n'abariko baricwa n'inyota kubera babuze ico banywa. Uno munsi Yesu aratewe imbabazi n'abana babuze umusururu kubera ikibazo cy'isukari cabaye ingoma. Yesu aratewe imbabazi n'abashomeri batera biyongera, n'abafise ibyo mu bashinga ntimubibahe ngo babikore.
Yesu atewe imbabazi n'ubukene bubandanya bwigira ndanse bukokora amakara bugata bukagira umusoro umusega. Yesu aratewe imbabazi n'ubwicanyi buvugwa hano hari umuntu akazirusa. Yesu aratewe imbabazi n'amashano mwirirwa muratanga muha inzirakarengane n'inzoya zikajamwo. Yesu aratewe imbabazi n'ubwo bube gito mwirirwamo. Yesu aratewe imbabazi n'abo mugirira nabi. Mbega none muri ibyo byose bituma tuba n'intama zitagira umwungere, twirukirane, mwirukirane. Abanyagihugu twumvise bino nkuru nziza bagiye bariruka baja kurondera Yesu ngo abamirire amate kuko bazi neza yuko ashobora kugira icyo abamariye. Mbega naho mwiruka mu bidafashe bikarangira ataco muhanovye mukagira gusha no kugoka. Yesu umwungere mwiza ntagira munzi, ntavangura, nta macakubiri agira. Nivyo twumvise Pawulo mweranda twibutsa mwarino kete yandikiye Abanyefeso ko yadukoranirije mw'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, maze n'abari barakumiwe n'abari kure baraheza baramwegera. Niwe mahoro yacu, niwe atwungiye ubumwe. Yarabomoye uruhome rwatandukanye abantu, ariko rwanyu abikora mu kwitanga wenyene, maze aho ubuzima abamwemera. Ubu twese turashobora kuyaga ibyiza by'Umukama. Kw'Imana tubivuga buri munsi, mbere rimwe na rimwe tukayishira mu byubahiro. Muri bene ibyubahiro ivangura ibonekeza riva kuki usanga hari ab'indani hakaba n'ibipinga. Kangahe muvangura abantu mufatiye ku bwoko, imigambwe, intara, ubutunzi n'ibindi. Ntaho mugira ka mwana wa mama maze mutumva ibintu kumwe akaba wo kwigiza inyuma. Nta bashiragiye kubera ube gito bw'abari bashinzwe kubegeranya. Nta batera igipfungu n'umwijima kugira ngo bigire neza atabakacira. Nimuzurize bose kugira ngo Imana inahazwe abantu nabo baharonke ubukiza. Nka Yesu nitube abita abandi, tube abahuza hako abavangura. Niho two inzira dushikana kwa Data tukazobana nawe mu ngoma y'ijuru ahazira amarira n'ibiruko mu mahoro adashira. Amen. Nimhorane Mukama. Imaguke tugaragaza ingingo nkuru z'ukwemera kwacu. Nemera Imana imwe rudende. Akomoka kuri Data na Mwana, twamusenga kandi
dusabe. Bene wacu muze dushyirane twese tutakambira umukama batabaza abantu bose amahoro ku isi aduhe kuba abugerereza kuri ivangura abantu bose nazo barasubirirwa ijuru. Yesu ati nimuze ahirereye mu rubuke gato. Turagutuye mukama ekleziya yawe yikomeze uyirinde ibihubuzi byose iyo byozanana hose. Mukama mana ni wewe utora abatumwa bawe ukabatuma mu murima wawe, nubakomeze ubahezagire kugira ingufu n'ubutwari bakoresha mu kwitwararika intama zawe bize bibabere isoko ry'ubweranda mu gutagatifuza ekleziya yawe, bakundishe kukwegera igihe cyose, barushe cyane baremerewe n'imitwaro y'ubuzima. Mukama twumvire. Baragatoye abungere bareka intama zo mu cyanya canje zigahona kandi bakazishwiragiza. Turagutuye mukama ibihugu byose byo ku isi. Turagutuye cyane cyane igihugu cyacu Uburundi. Tugutuye abatware bacu kuva hasi gushika hejuru. Mukama baha umutima wo kureka gushwiragiza abo bajejwe, ariko na naryo bamwe bitangira igikorwa wabashinze, batahuze ko ubukuru bwose buva iwawe. Mukama twumvire. Unegurira neza mu maso y'abanzi banje, wansize amavuta ku mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Tegurira ameza mukama abavukanyi baruhijwe n'ubuzima, abagwaye, arwaje, abihebuye ku kubura icyo bihereza, abarenganywa, abarogwa n'abandi benshi wowe nyine uzi neza. Abo bose mukama basige amavuta ku mutwe, maze se Mana nzima igikombe cyabo gisesekare urukundo n'ubwiza bwawe. Mukama twumvire. Duciye kuri Yesu twese tuzoronka inzira idushikana kwa Data muri mutima umwe. Wakoze mukama kudutumira gutwumvishe ijambo ry'umwana wawe nyagukundwa. Wakoze cyane ko wama utwegeraniriza mu bumwe bwawe, udusangize ku meza y'ijambo ryawe hamwe n'imfungwa
n'amahurwa y'umubiri n'amaraso by'umwana wawe. Turagusabye ngo uduhe umutima wawe mweranda kugira adufashe kuguma muri Yesu, nawe azodushikane mu bwami bwa Data. Tugire Mukama ibikoresho by'amahoro no gusubiza hamwe. Mukama twumvire. Mukama twumvire, Kristo dukundire. Mukama twumvire, dukundire. Mukama mana yacu, wewe bwirukiro n'amagara yacu, tega amatekereza yawe bw'amazina n'urukundo rukomokako, nuturonse ibyo tugusaba turakwizigiye, tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Mbere yo guhereza amashikano yacu, tubanze twakire abavuzi bacu bari mu muhangi wa Schonstatt. Akwishikanye ko Mariya mbawe, nyakira nishikanwa rigushika kunyota, ni wewe mawe nishimiye, unaregiza uzikane, uzaliye kwa Yesu, nami ndagushemeza honi hose, kubera urukundo ufitiye, akira ubuzima bwanje, urukundo bugire ni wewe muvyeyi wacu. Ndakwishikanye ko Mariya mpawe, nyakira kwishikanwa rigushimisha, rigushika kunyota, ni wewe mawe nishimiye, unaregiza uzingame, uzaliye kwa Yesu, nami ndagushemeza honi hose. Muvyeyi dukunda, turaha imbere yawe ngo tugukengurukire ku ngabano zose twarose kubw'ubuntu bwawe muri kuno kwezi guheze. Urakoze kubw'izo ngabirano ari ikimenyetso c'urukundo rwawe, c'urukundo rw'Imana. Tuje kugushikanira udukorwa twaranguye, ingorane zacu hamwe n'ibitunezereza, tubishikana mu isoko geranda ry'inema mu gasengero kawe. Twakirire aya mashikanwa y'ikiga c'inema, maze urangure igikorwa cawe nk'uko wavyemeye uti: kuva ubu nshaka kwiyegereza abantu b'imitima inyotewe guhinduka, ndabigishe kuba intumwa zanje zibushitse. Mawe, umviriza kandi ibisabisho byacu, imyitwarariko yacu ariyo rwawe, kuko uri umuvyeyi wacu natwe tukaba abana bawe ukunda. Dusubiye kandi kwiyemeza kwifatanya nawe mu rukundo no mu gikorwa cawe cyo gufasha gukaburira abantu urukundo rwa Kristo. Mawe wacu, urazi imitima yacu, turi imbere yawe n'umwizero mwinshi, dushaka kwitanga ku bwawe kubera urukundo. Tega amatwi ibisabisho byacu, uheze ushinge muri twebwe ubwami bw'umwana wawe ukunda cyane. Mawe, ibyo mvuze ku muzirikanyi byose, ibyo mvuga n'ibyo nkora, ibyo nibaza n'ibyo nkunda, ibyo ndonka ndabikoreye, ibyo nshinzwe n'ibyo maranira,
binezereza n'ibimbabaza uko ni kose n'ibyo ntunze byose byakire ubishyire mu isoko ryeranda ry'inema ritemba riva mu gasengero iwawe rikamara inyota abawumvira shomesate gereka abana bawe witoreye mu rukundo rwawe hezagira ibikorwa byacu bininaza ubutatu bweranda. Ewe Mariya mugabekazi mawe ndakwishikanye ko rwose ubwira umenye ko ndi uwawe ubu ndagwaye amaso amatwi umunwa n'umushaha wanje ndakwihaye wese nuko rero mawe mwiza mbaye iwawe ntunga nk'uwawe ugaba amen. Mawe nizeye ubuntu bwawe n'ubushobozi bwawe nkakurya k'umwana mubyeyi w'agatangaza ndakwemeye kandi ndakwizigiye muri byose kumwe n'umwana wawe ataco binona amen. Mwamikaze nyagukundwa kumwe n'umwana wawe mukundwa musezerano y'urukundo tubice barenze ikigongwe n'ukwizihiranira.
ishano ryacu rishimwe n'Imana Data mushobora byose. Mukama wakoranyirije mu mpere zimwe rudende agakura amashikanwa yose mu kuzure bwa mbere, akirira ituro ry'abasavyi bawe, urihenzagire kumwe waho ugirira Abeli, kugira ngo ico umwe wese atuyemwe kuri naze kirongera gukira abandi bose, tubigusabishije Yesu Kristo Umukama wacu. Horane Umukama kirurutse umutima nidushimire Umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twokuninahaza twakukengurukira iminsi yose na aho hose, wewe Mukama muvyeyi mweranda, Mana mushobora byose kandi wamaho, wararemye ibyo dusanga ku isi byose, uraringaniza ibihe n'imyaka uko bikurikirana. Umuntu nawe murema y'agashusho kawe, umuha kugaba ibyiza byose byo ku isi yo biva bikagera, kugira ngo ku izina ryawe atunganye ibyo waremye byose, yongere ntayengesha y'ukuyaga kubera ibyiza by'agatangaza wakoze, kubwa Yesu Kristo Umukama wacu. Ni uhabarimye ijuru no ku isi, ni abamarayika bose ko bangana, badahengeshanya gushemeza no guhayagiza, kandi bakama bavuga bati Mukama umwiranda rwose, birakwemera byose bigushemeza kuko ari wowe wabiremye, ari wowe utanga ubuzima, ari wowe utagatifuza byose n'umwana wawe Yesu Kristo Umukama wacu n'ububasha bwa Mutima Mweranda. Wamukoraniza abantu ubumwe bwawe w'ibihugu bigaruriye, kugira ngo uko bukeye ko bwije aho isi igera hose bamwe bamuhereza ishikanwa itagira gahonzi. Nicyo gituma tugutakambiye Mukama wakiriza umuherezi wacu ushikamiye, Mutima Mweranda nazitagatifuze zihinduka umubiri n'amaraso y'umwana wa Yesu Kristo Umukama wacu, turambura amabanga ariyo tugambukira. Niwe ngeneye muri rya joro yafatwa yakira umukate arawukengurukira arawumanyura, awohereza abigishwa biwe avuga ati, akire murye mwese, iki ni umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu.
yamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ihereza abigishwa biwe avuga ati akire munywe mwese iyi ikarisi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho aza guseswa ku bwanyu no bwa benshi abakiza ibicumuro ibyo murabigire munyibuka. Bana b'Imana ibanga ry'ukwemera n'agatangaza kongera kuri hamijuru twagwaje gukengurukira umuka nzima kandi hagati kumwanya tukirorere hazogarukira abagiza mukabishikano wa Eklezia yawe kundu byakire nk'inkuka y'umwana wawe yitanze badusubize mu iteka ry'abanywanyi bawe tutabaye kwamara kwakira umubiri n'amaraso y'iyo umutima mweranda akatwuzura udufashe tumwe dusangire umutima muri Kristo. Ese umutima mweranda tugira abawe bagushaka kunyota tukazobasha gushika impera y'indero intore zawe tugasanga ubiko na Bikira Mariya muvyeyi guhimbaza w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi wiwe hamwe n'abatumwa n'abahigo bapfira ibanga ryawe n'aberanda bose twizigiye ko baba batwera mu ngoro. Turagusabye mukami muki twuzurize namuzanira abantu bose amahoro n'ubukiriro komeza ukomera n'urukundo rwa Eklezia yawe kiri ku rugendo rwa kw'isi hamwe n'umusavyi wawe Papa Francisco n'Episkopi wacu Gervase n'abasangiye ibanga ry'Episkopi bose n'abasaserdoti bose n'abadiyakoni bose n'igihugu cose wigaruriye. Tega amatwi isabisho by'umuryango wawe wateteka ryo kurenga imbere yawe wakibuke ngutsi bw'umuryango wo muri quartier ya gatatu mu Ngagara ukengurukira ku kibondo c'abatesa perla kimaze imyaka 3 kivutse bamukengurukira ko narokoye na nyina wiwe bagushimira ko babaye hafi bagusaba ngo bandanye bahezagira wakire kandi ukengurutsi umuryango muri quartier ya gatatu ukengurukira ku 18 bamaze bubatse no ku bana batatu wabahezagije bagusaba imbabazi mu byabagoye wakibuke gutsinga bane bakorenzi bagukengurukira ku byiza wamubagira cyane cyane mu myaka 2 iheze bahagohereza abamaze kubaka izabo abakirindiriye ubuzi baragohereza n'abakiri mu mashuri ngo bafashe gutera imbere. Twakoreje kandi mukama n'umuryango warayuhiye ubusa ubandanye wiremeshereza maze uzoheze ubushumbushe wakire mukama n'ibisabisho byabo bose badutuma kubasabira muvyeyi n'urukundo wavyo ikigongo ugarukane mu rumwe abana babo bose bashwiragiye mukama abasavyi bawe tubohereje muri no mwuka n'ishatse Immaculée w'Imana Regina Ndikumana Valeria Kamigo Sansas Mushaha Cosima Ernesto Hatungimana Shira Gateka Marcel Banije Desire Mudasigana Maria Goreti Gwemera Anoni Nkezabahizi Stella Nkezabahizi Ani Nkezabahizi Lazaro Hichimuka Ange Ntagahoraho Francisco Nsengiyumva Brice Irakoze n'imitima iri mu purgatori.
ibuka abo bose baregutse iwawe bagukunda. Turagusabye ubagire impuhwe, ubashikane mu bwami bwawe, niho twizigiye kuzohorana agahimbare imyaka yose ku bwa Kristo umukama wacu, ucisha ibyiza ukwiza ku isi. ubwiwe hamwe nawe no muri wenyene wote gutega gusenga mana data mushobora byose hamwe na mutima mutagatifu wongera unahazwe mu myaka yose. Nk'uko twabyigishije n'umukama kandi akabibwira ku itegeko, twubaho gusenga tuvuga tuti dawe wa twese uri mu ijuru. Mukama turakusanze n'udukiza akabi kose, udutabaza amahoro muri iyi minsi turimo, maze utugirire impuhwe wamudukingira igicumuro, twamenye itekane ritagira inkomazi, turindiriye ubuhirwe bw'ijuru n'ihindukiro ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje, nturabe ibicumuro byacu, raba nyabona ukwemera kwa Ekleziya yawe, uyitabaze amahoro n'ubumwe, maze ishaka ryawe riranguke. Wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Horana amahoro y'umukama. Mu kwiyemeza kuba abungere beza batavangura, nimwifurizanye amahoro.
ukomoka kuri we Mana muryango wa Dasha na Mwana na Mutima
umugambi wo kubaka ingoro yawe hano iwacu. Turagusabye guhezagire abo bose bitanze kandi n'ubu bitanga ico gikorwa kije mu ngiro, maze iyo senge ikubere na rya hema washingira igihugu cawe ceranda, tubashe kuronka aho dusengera habereye. None rero turagusabye uyobore, uhezagire, wongere utagatifuze abakristu bose bitanga bagushimira ku ngabirano wabahaye. Tura umutima w'urukundo muri abo bose bafite ico baterera, babigirane ugushaka n'akanyamuneza. Jewe abanje ndakwemere gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo ngoro yawe ihimbaye yubakwe, maze izina ryawe rininahazwe imyaka yose. Amen. Yosefu mweranda,
ndakwinginze mukama nutunge ekleziya yawe maze abo wahembuje amabanga yo mw'ijuru ubahe kure imigenzo ya kera biyure babe bashasha tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu. dukomeze ekleziya muryango uyu munsi Dominika 16 yo mu mwaka B. Ibisomwa by'ijambo ry'Imana. Igisomwa cya mbere twagisanze mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya kigabane cya 23 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 6. Izaburi ya 22. Igisomwa cya kabiri twagisanze mu ibara y'ubutumwa Pawulo yandikiye abanyefezi mu kigabane cya kabiri akarongo ka 13 gushika ku 18. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twashikirijwe na Mariko Mweranda mu kigabane cya 6 akarongo ka 30 gushika ku 34. Kwigenekerezo rya 4 ukwezi k'umunani uyu mwaka n'igenekerezo rya 16 ukwezi k'umunani uyu mwaka nyene tuzobatiza abana batoyi. Murabanza gutora mu biro impapuro zuzurizwa mu mibano yanyu kugira ngo mugaruke kwandikisha mu minsi y'ibiro muzaniye n'urupapuro rw'amavuko y'umwana. Paruwase yitwa Yozefu Mweranda iratumiye abana bose bifuza kuja kwiga mu mwaka w'indwi mw'iseminari ntoya yo mu Kanyosha kuza kwiyandikisha ku munsi wa kabiri no ku wa 5. Bazoza bibanganije ikarata y'abatisimu, urupapuro rw'amavuka na birete y'umwaka wa 6. Maria Gorinto mu Giheta arangisha umwana yitwa Nyishimana Rita yatakaye ku wa 5 bari bageze kwa Siyoni baja Igweza. Afise imyaka 9, yari yambaye ikanzu yera, agapira gatukura n'agakoti kera. Uwo mutora yohamagara uwitwa Emile kuri 66 amajana 414 amajana 514 amajana 514 amajana 414 amajana 514 canke akamushira ku mudandaza yitwa Kadogo ku bumwe ikiri. Paruwase yitiriwe Umweranda Yozefu mu Ngagara iramenyesheje abakristu bose na cyane cyane ugwaruka ko hari ihwaniro ry'abateguriwe from deje ku kivugo ngo ugwaruka rukristu umuco w'isi. Ni kuva ku igenekerezo rya 22 ukwezi kw'indwi uyu mwaka gushika ku igenekerezo rya 26 ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Iryo hwaniro rizohora ritangura igihe cy'isaha 12:15 inyuma y'inkuka ya misa yo ku mugoroba. Hatumiwe abari mu mashuri yisumbuye na kaminuza, abahejeje hamwe n'abandi bari muri uwo muco wo kwaruka. Kaze mwese dusangire ibyiza by'umukama. Kubw'uburongoye n'amamuza wihari n'imigwi Paruwasi Yozefu Mweranda Hicurundi Eric. Murakoze tugire Kristo. Baragatoye abungere bashiragije intama z'umukama. Baragatoye abungere bavangura. Ijambo twarihawe na umwe wese kugero rwiwe agende agerageze kuba umwungere mwiza uwitangira abandi ngo bashobore kumira amata. Bafise imanza zo kuganduka zize kubabera nziza kandi kababere n'akaryo ko kubandanya muzirikana iragi mukesha abo mugiye kugandukako. Nimuhora n'umukama
mushobora byose nibakindira iminsi yose baharamiye byose yongera ibuzuze mbwirabere n'umugisha wayo kubera imbabazi zayo niba umutima wo guhurumbira amajambo yayo kugira ngo mwuzure akanyamuneza katazokwigera kababwirira mwame muzirikane ibyiza n'ibitunganye kugira ngo mube basamuragwa ibyiza by'ijuru Imana mushobora byose data na mwana na mutima mweranda nibahezagire shenguruka n'ukweze turashikanye Wananimugira musumba na mwiza.